Iyi ni BBC gahuza miryango ivugira i Nairobi kuri metero 19 na 31 ku mirongo ya FM mu biyaga binini no kuri internet kuri BBC gahuza akaburungu.com. Ubu ni isaha imwe n'igice z'ijoro i Nairobi, ni saa 12 n'igice z'umugoroba mu Burundi no mu Rwanda. Muri kumwe na Chancel Abimana. Mwiriwe mwese bakunzi ba BBC gahuza miryango, turi kwa gatanu genekerezo n'ijya 28 ukwezi no ku 8 mwaka ni 2026. Mu ncamake y'amakuru tugiye kubashikiriza mu Rwanda, abana bakekwa gukopera mu bibazo barenga ibihumbi 7 nayo muri Kongo. Umukuru w'igihugu yaraye atangaje ingene ibiganiro vy'amahoro bizoba bitunganijwe aho AFCM 23 idatumiwe mu bazovyitaba. Nayo mu Burundi ubudafise imyaka 22 niyirenga nuzo kwitabira amahiganwa ya Miss Burundi. Mu yandi makuru, mu mikino abakuriye ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Nigeria bose beguye, naho Rayon Sport isezererwa muri Super Coupe. Amakuru agezweho ntabacike, Gendi Yves Bucyana. Tubafitiye kandi n'ikiganiro baza muganga, igice ca kabiri kiza kugaruka ku ngwara ya emboli pulmonaire canke gufungana kw'imitsi y'amaraso gufungana kw'imitsi y'amaraso ijana amaraso mu mahaha. Twateguriwe na Yvette Kabatesi. Aya makuru ahagarariwe na Anne Marie niwe mwiza. Arikidonido ni nyuma y'amakuru avugwa hirya no hino ku isi, dushikirizwa na Prime Ndikumagenge. Sentare mu Burundi yaciriye igihano cyo gufungwa ubuzima bwose umunyarwanda yagiriwe n'ivyaha byo kugira uruhara muri genocide yabaye mu 1994 igihe hicwa abantu barenga ibihumbi 800 b'abatutsi n'abahutu batari bashigikiye ubwicanyi. Ubushikiriza amanza bwavuze yuko uwo mugabo yamenyekanye gusa nka Eugene N yagiye mu bwicanyi bw'ikivunga bw'abatutsi ibihumbi 3 bari bahungiye mu kibuga c'umupira. U Rwanda rwari rwarondeye ko arungikwa kuburanishirizwa mu gihugu, ariko Ubuholandi bwaranse kuko yari yamaze kuronka ubwene gihugu bw'Ubuholandi. Umucamanza yari umukuru w'intahe yavuze yuko igihano cyo gufunga ubuzima bwose arico cari kibereye. Urwego rujejwe ibiza muri Nepal rwadugije cane igitigiri c'abantu batazwi irengero inyuma y'imyuzure iturutse kw'isuri yabaye kuri uyu wa gatatu. Ubu abatazwi irengero bagereranywa mu gihumbi n'amajana 9. Ibindi kuri iyi nkuru na Siriake muhawe nayo. Ico gitigiri kirengeje ko igihumbi ku bari bageranijwe ubwa mbere. Abo bantu barimwo abakerarugendo n'abanyamahanga. Hagati aho Croix Rouge yagabishije ko akaga k'imyuzure yo muri Nepal na Tibet kasize urugero runini cyane rwihahamuka, aho bigereranywa ko abantu barenga ibihumbi 90 bashobora kuba bagizwe ko ingaruka. David Fisher ahagarariye iryo shirahamwe muri Nepal yavuze ko inzu ibihumbi zasambutse canke zirononekara cane. Yabivuze mu gihe abatabara bongereje inguvu zo gushika mu turere twakozwe ko cane, aho ibiraro n'amabarabara byasambutse burundu. Muri Nepal abantu barenga 500 barapfuye, nabwo Ubushinwa bukavuga ko hapfuye abantu 5 n'amajana babuzwe irengero. Aya makuru mwumvana ya BBC. Abahinga bavuga yuko isekeza rya Denmark ryo guha kugahato abagore n'abakobwa muri Greenland uburyo bubuza gusaminda mu myaka ya 60 na 70 ryarenze ku burenganzira bwa zina muntu, ariko ritashitse aho ryo kuzuza ibiranga genocide canke ihonyabwoko. Leta ya Greenland yasohoye ivyegeranyo bibiri byari bigize igihe birindiriwe cyane, byompe bikaba byasanze uburenganzira bw'abagore bwarahonyanzwe. Aho ibyo byegeranyo bidahuriza no kumenya niba iryo sekeza ritakuza ko nubwo yuko niba atanumwe ritari ryerekeye. Hafi abagore ibihumbi 4,500 barashizwemwo akanyuzi kabuza gusama. Amajana muri abo babwiye abakoze amatohoza yuko batari bemeye kubikoregwa. Ishiramwe mpuzamakungu ONU ryabwiye Tanzania guhagarika kuvana ku nguvu abamasayi mu buraruko bw'igihugu, hanyuma igire icikora kubivuga yuko abapolisi babahohotera. ONU ivuga yuko kubuzwa gutunga ubutaka, kubuzwa gushikira amazi n'ivyankenerwa bitangwa n'igihugu muri Ngorongoro byatumye abo bamasayi bata bakava mu matongo y'abasekuru n'abasekuruza. Tanzania ubundi yahora yemera bamwe mu basangwa butaka kuba mu mpongore kama,
ariko ivuga yuko uwo mugambi ari uwo gukingira inyamaswa kandi ko abamasayi bimuka ku gushaka kwabo. Chancellor, urakoze cyane Prime. Reka dutangure amakuru yacu. Mu Rwanda ubushikiranganje bw'indero bumenyesha ko hari abanyeshuri barenga ibihumbi 7 bikekwa ko bakopeye mu bibazo vya leta vy'uyu mwaka. Amanota yabo akaba yarafashwe ntiyatangazwa mu gihe amatohoza akiri karakogwa. Ivyo bitangajwe mu gihe abavyeyi benshi bidoga ko abana babo batararonka amanota yabo kandi haheze imisi irenga 10 ubwo bushikiranganje butangaje ivyavuye mu bibazo. Umushikiranganje w'indero avuga ko uko guteba kwatewe n'igiti kinini c'abanyeshure bikekwaho ko bashobora kuba barakopeye, ariko rero ngo mu ntango y'indwiza ivyavuye muri ayo matohoza bizoba byamaze kumenyekana. N'inkuru ya Jean Claude Mwambutsa. Ubwo kuri televiziyo y'igihugu Minisitiri w'Uburezi Joseph Nsengimana yavuze ko umubare w'abaketsweho gukopera ibizamini bya leta wabaye munini ku buryo budasanzwe. Iyi ngo ikaba ariyo mpamvu yatumye hari abanyeshuri basaga 7,000 batabonye amanota yabo. Minisitiri w'Uburezi avuga ko yumva impungenge z'ababyeyi, ariko ngo ubwinshi bw'abaketswe bwasabaga ko hafatwa igihe cy'igenzura. Hari abana benshi twasanze izo suspicion zihari, rero ntabwo dushaka kubyihutisha cyane ngo hagire urengana. Rero nicyo gituma byatwaye igihe, bitwara igihe, icyumweru kikaba gishize, ariko biri hafi kurangira, ntabwo bizaranga kuwa mbere ibi bitarakemuka. Icyo gihe amanota azatangazwa, umuntu wese amenya ahagaze. Ikigo gishinzwe gutegura ibizamini kivuga ko abaketswe gukopera uyu mwaka ari benshi mu buryo budasanzwe, nyamara hari hagenwe abantu bashinzwe kugenzura uko abanyeshuri bakora ibizami. Bigenda gute se ngo umunyeshuri runaka afatwe cyangwa se akekweho kuba yakopeye ikizami? Bernard Bahati ni umuyobozi w'ikigo gitegura ibizami. Hari iyo tumufatana ibyo bintu aba yazanye mu kizamini bitemewe, turabifata ibyo bimenyetso, abafite uburenganzira bwo kujurira, hanyuma najurira bikanga abaribwo dufata ibyemezo. Aha kabiri unagenda ureba ibintu bidasanzwe nk'abana mu cyumba runaka bose ikibazo kimwe bagihuje kandi bakisha. Ngo birashoboka ko ari n'abatari abanyeshuri babigizemo uruhare. Mu gihe ku munyeshuri ikizami yaketsweho gukopera kigirwa imfabusa hawe 0, Minisitiri Nsengimana avuga ko umuntu wundi uhamwe no gufasha umunyeshuri gukopera we ashobora guhanwa byihanukiriye. Iyo umuntu ahagurutse akajya gukopeza abanyeshuri ntabwo aba agamije kubafasha, ahubwo rero arabahemukira. Ubundi ikizamini umuntu gikorerwa iki? Gikorwa kugira ngo turebe niba abana barize baramenye ibyo bakagombye kuba bamenye. Ariko igihe rero utangiye kugira ngo ugende ubakopeze, ntabwo uwo muntu ari aradufasha muri ya ntambara yo kuzamura ireme ry'uburezi. Ibihano byabo biraremereye kurusha kubona 0 mu kizamini. Hari hashize icyumweru hatangajwe amanota y'abarangije mwaka wa 6 wabanza ndetse n'uwa 3 w'icyiciro rusange. Ku mbuga nkoranyambaga abantu benshi bagaragaje kudashyira amakenga ibyatangajwe, ndetse bamwe bavuga ko habayeho gukopeza abanyeshuri. Icyo gihe ikigo gishinzwe gutegura ibizami nacyo cyari cyemeye ko habayeho abaketsweho gukopera, ariko kivuga ko batarengaga 240. Jean Claude Mwambutsa, BBC Gahuza Miryango, i Kigali. Arakoze cyane Jean Claude Mwambutsa. Perezida wa Republika ya Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi yatangaje kuri televiziyo y'igihugu ko hagiye kuba ibiganiro by'igihugu bidakumira bigamije gutsimbataza amahoro, ubumwe no gusubiza hamwe, ariko avuga ko ivyo biganiro bitazoba ari ivyo kumvikana nabo yita abatera igihugu canke abo bakorana. Yashimangiye kandi ko bitazohindura canke ngo biteshe agaciro ubusugire bw'inzego zemejwe n'abanyagihugu biciye mu matora. N'inkuru ya Anne Marine we mwiza. Mu ijambo ryanyuze kuri televiziyo ku mugoroba kuri wa kane, Perezida Tshisekedi yavuze ko nyuma yo kugisha inama inzego zinyuranye yemeye ko habaho ibiganiro, ariko yibutsa ko hari abatazabihabwamo ikaze. Iki kiganiro ni igikorwa cyigenga cyatekerejwe kandi gitegurwa n'abanyekongo kandi kigenewe abanyekongo. Kizabera ku butaka bw'igihugu kandi kizibanda gusa ku nyungu rusange z'igihugu. Kizahuza abakobwa n'abahungu b'igihugu cyacu bita cyane ku nyungu z'igihugu aho kuba inyungu z'umuntu ku giti cye, iz'amashyaka cyangwa iz'ibyifuzo bya politiki. Ntikizaba ibiganiro byo kugirana imishyikirano n'abatugabaho ibitero cyangwa abafatanyabikorwa babo, kandi ntikizaba uburyo bwo guhindura cyangwa gutesha agaciro ubusugire bw'inzego abaturage bagaragaje binyuze mu matora yo mu mwaka wa 2023.
nta nubwo kizatuma inzego za leta zihagarikwa gukora, kuko zizakomeza gukora no gukoresha ububasha n'inshingano byazo byose kugeza igihe manda yazo izarangirira. Ku ruhande rw'umutwe wa AFCM 23 basa n'abashyizwe mu majwi mu buryo buteruye, umuvugizi wayo Oscar Barinda yavuze ko kudatumirwa muri ibyo biganiro ntacyo bibatwaye kuko n'ubundi ntacyo bari babyitezeho, ndetse nifuriza amahirwe masa ababitumiwemo. N'ubundi ntacyo twari duteze kuri biriya biganiro byatumijwe, kuko na nyiri kubitumiza wenyine yavuze ko turi mu bindi biganiro hamwe n'ubutegetsi bwe kuva umwaka ushize. Ibyo biganiro byatangiriye i Kampala, biva Kampala bijya Entebbe, biva Entebbe bijya Nairobi, biva Nairobi bijya Bujumbura, Bujumbura bijya Rwanda ya mbere, Rwanda ya kabiri, tujya Doha, twagiye Doha inshuro 7. Ubu turi mu Busuwisi i Montreux, naho tumaze kujyayo inshuro 2. Itangazwa ry'ibi biganiro byo ku rwego rw'igihugu ribaye mu gihe abatavuga rumwe n'ubutegetsi bakomeje kwamagana gahunda ya kamarampaka igamije guhindura itegeko nshinga, bavuga ko iyo gahunda ishobora gutuma Perezida Tshisekedi ashaka manda ya gatatu ku butegetsi. Manda ye ya kabiri iteganyijwe kurangirana n'umwaka wa 2028. Nubwo itariki n'igihe ibiganiro bizatangirira itaratangazwa, Perezida Tshisekedi yavuze ko hazashyirwaho komite izabitegura kandi igakurikirana uko ibyo biganiro bizagenda. Anne-Marie Niwemwiza, BBC Gahuza Miryango i Nairobi. Abategura ihiganwa rya Miss Burundi batangaje kuri uyu wa gatanu ko abazogitaba uyu mwaka bazotegerezwa kuba bafise n'imiburiburi imyaka 22 aho kuba 18 nkuko vyari bisanzwe. Mu vyagombwa basaba harimo n'urupapuro rwerekana ko badakurikiranwa n'ubutungane. Bavuga kandi ko iri higanwa rizofasha kumenyekanisha Burundi mu mahanga. Mu kanya gaheze na yaze na Rosa Kamariza asanzwe arongoye ishirahamwe Ingomag ririko rirategura iryo higanwa, ntangura namubaza igituma badogije imyaka 4 yose yabazokwitaba bakongera ko imyaka 4 yose. Twabikoze kubera ko turavye ibyabaye mu mahiganwa aheze niyo twebwe nyine twitunganirije, twabonye ko umwana wo mu myaka 18 uno munsi hari abantu bamukwega ugasanga niyo muri ko muravuga nawe minga ntiri kuvugana nawe wenyene kuva ku myaka 18 gushika kuri 21 batubereye abantu bagoye kwegeranya kumvisha ibikorwa turiko turakora, ugasanga abantu baratakaza umwanya munini bagerageza nka kurya umuntu ariko arigisha umwana mutoyi ingene yo kwitwara. Rero harimo abantu bashizemo imitahe, harimo abantu bariko barafasha kugira ngo umugambi wiwe ushobore gushika kure. Biragoye yuko uherekeza iyo muntu agusaba ingufu zingana gutyo. Ariko none ntimuzoba mugiye kubiri n'amategeko y'u Burundi ko mu mategeko y'u Burundi umuntu afise imyaka 18 aharugwa nk'umuntu akuze? Tukuja kubiri cyane kuko ntitwafashe iyo ngingo tuyisangije, dutwarirwa mu bushikiranganje, turafise abajejwe amategeko badukurikirana, turaho komisiyo itujejwe rero gukurikirana ibikorwa bya Miss Burundi. Twasanze niko biri, umuntu w'imyaka 18 mu bisanzwe yategetswe kwigira inama n'ingingo, ariko siko twasanze biri. Baracara abantu, umuvyeyi yavuze byose birahagarara, ugasanga biragoye yuko uyo muntu wamufasha mu mwaka umwe kuba yashize mu ngiro ibikorwa biboneka canke ngo avyitabire canke ngo akurikirane za nyigisho muriko muratanga. Naho intamba miri, kandi nibaza ko nabo bafise mu miryango barababona ingene bariko barakura. Twumvise ko mugiye gusaba casier judiciaire canke urupapuro rwerekana ko adakurikiranwa n'ubutungane kubera ko uno mwaka twabigize twongeye turanabihanurwa n'abariko baradukurikirana, kuko ubuzima bw'umuntu bumenyana nyene bwo twebwe tubatorera mu mpapuro baba batweretse, tuba tubonanye uwo munsi, ariko ejo uciye usanga mu ihiganwa hagati baciye bavuga ati uyo muntu yarivye impene ahanaka, bihindura isura yose ya organisation na competition n'igihugu ko igikorwa kiguma ari igihugu. Rero twomenya karabo dufise, tukamenya aho turiko turaherekeza, tukaraba ko turiko tuja mu mbono imwe, kuko turiko dushaka kugira ngo dushire mu ngira imbona kazoza y'igihugu. Mu migamba abamisi bo mu myaka iheze bari basezeranye, benshi bavuga ko itaja mu ngiro. Harabibaza bati uretse ibirori vy'umunsi w'ihiganwa hakurikira iki? Abo mu mwaka uheze kubera ko twabakurikiranye nk'uko twabivuze mu ntango tukitangura imyiteguro, twavuze tuti reka tubaze ibibazo byabaye mu ma edition yaratanguye imbere yacu, twumve ico bagize nk'ikibazo. Bavuga bati inyuma yawe gutorwa nta muntu asubira gukurikirana. Icambere twashizeho wari umugwi rero kubakurikirana ku munsi ku munsi. Tumaze kubashiraho baratubwira ati iki sindagitahura, sinzi ingene barabi bya finance, tukabarondera inyigisho bijanye. Ibyo byose ni ibintu twagiye turakora kuko bararonse inyigisho,
bibafasha gushinga neza imigambi yabo. Ego muvuga ko iri higanwa rizofasha kumenyekanisha Uburundi mu mahanga. Muzopima gute ko iyo ntumbero yashitsweko? Nkuko mubizi tubaha inyigisho bariko baritegura zo gukunda igihugu no gukundisha abandi, tukabatembereza Burundi ko hari benshi usanga bakuze bari Bujumbura bakurira mu bihe ngirango by'amagume duhitiyemo ntibyakunda ko baza baraduga ni wabo batahazi ruguru. Turabatembereza rero tukabereka ibyo bibanza vy'iratiro kugira ngo bamenye kahise ku Burundi, bashobore kumenya ingene bakabwira abandi, kubera ko duca tubashira hamwe tukabahuza n'abandi bigeme bari mu rwego rwabo bo mu bindi bihugu, baramenyana bakamenya ibibera ahandi. Tukivuga nuko bashobora kugenda mu manama menshi atandukanye bamenye ibibera ahandi, bashitseyo turabasabira kuko turakorana n'ayo ma-organisation yateguye ayo manama kugira babahe umwanya wo kuvuga Uburundi, wo kuvuga imigambi bariko barakorerako no kuvuga Uburundi. Ubu naho reka tuje mu makuru y'inkino twateguriwe na Yves Bucana. Imikino kuri BBC gahuza miryango. Mwireho neza mwese bakunzi b'imikino kuri BBC. Mbere mu Rwanda Rayon Sport ku munsi w'ejo yasezerewe na Police FC kuri za penalty 4-2 nyuma yuko umukino wari warangiye ari ubusa ku busa. Umukino wa kimwe cya kabiri kirushanwa rya Super Coupe ku mukino wa nyuma ku cyumweru Police zahura na Kiyovu Sport, yo yasezereye Mukura itsinze igitego kimwe ku busa. Umukino wa nyuma ukazaba ku cyumweru ku kibuga cya Pele i Nyamirambo. Muri volleyball y'abagore i Nairobi muri Kenya hakomeje irushanwa ry'igikombe cya Afurika. Ikipe y'u Rwanda ejo yatsinze Uburundi amaseta 3-0 ibona itike yo gukomeza muri kimwe cy'umunani idatsinzwe. Mu mikino yo mu itsinda rya kane u Rwanda rwarangije rufite amanota 9 rutsinze imikino yose 3 nyuma yo gutsinda DRC amaseta 3-0 na Algeria amaseta 3-0. Muri kimwe cy'umunani mu mpera z'icyumweru u Rwanda ruzahura na Burkina Faso. Sobire mu mpira w'amaguru mu gihugu cya Nigeria, umunyamabanga mukuru ndetse na komite nyobozi y'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Nigeria bose beguye, bituma habaho icyuho gikomeye mu buyobozi bukuru bw'uyu mukino muri icyo gihugu. Ndi kumwe na Benjamin niyo kwizerwa. Ndagushimiye cyane Yves. Ibrahim Gusa ucyuye igihe ubusanzwe manda ye yari isigaje iminsi 34 gusa ngo irangire. Yemeje ko yeguye ku mirimo ye mu kiganiro n'abanyamakuru cyabaye kuwa kane i Abuja, avuga ko yafashe iki cyemezo nyuma yo kugisha inama umuryango, inshuti ndetse n'abafatanyabikorwa. Yari yatorewe uyu mwanya mu kwa 9 2022, yakunze kwibasirwa cyane kubera umusaruro mubi w'amakipe y'ibihugu ya Nigeria ndetse n'ay'abato. Gusa byari byitezwe ko yakwiyamamariza indi manda. Ikipe y'igihugu y'abagabo ya Nigeria ntiyabashije kubona itike y'imikino y'igikombe cy'isi cya 2022 ndetse n'icyo muri uyu mwaka. Icyakora igitutu ku buyobozi bw'iryo shyirahamwe cyarushijeho kwiyongera mu cyumweru gishize nyuma y'uko ikipe y'abagore nayo ibuze itike y'igikombe cy'isi cy'abagore cyo muri 2027. Yves, urakoze cyane Benjamin. Muri Afrika kandi Ethiopia yatanze ubusabe bwo kwakira imikino y'igikombe cya Afrika cy'ibihugu AFCON cyo mu mwaka wa 2028. Ethiopia yakiriye AFCON inshuro 3 muri 62, 68 no muri 76, ariko ifite ikibazo cy'ibikorwa remezo bikiri inyuma ugereranyije n'ibindi bihugu. Mu mwaka ushize iki gihugu cyari gifite ikibuga kimwe cyonyine cyemewe na CAF. Ibihugu nka Botswana, Namibia, Afrika y'Epfo na Zimbabwe nabyo byatanze ubusabe bwo kwakira irushanwa ryo muri 2028 bifatanyije. Usoreze kuri tombora ya Champions League ku mugabane w'Uburayi uko amakipe azahura mu mikino yibanze. Ku makipe yo mu Bwongereza, Arsenal izahura na Real Madrid, Bayern Munich, Borussia Dortmund, Real Betis, Lille, Napoli, Sabah yo muri Azerbaijan na Slavia Prague. Aston Villa yo izakina na Paris Saint-Germain, Barcelona, Borussia Dortmund, Club Brugge, Fenerbahce, Galatasaray na Viking yo muri Norvege ndetse na Slavia Prague. Liverpool yo iri kumwe na Atletico Madrid, Inter Milan, Porto, Club Brugge, Villarreal,
Fenerbahce ndetse na Lens, tutibagiwe n'ikipe ya Lask. Naho Manchester City iri kumwe na Paris Saint-Germain, Barcelona, Sporting Club, Porto, Napoli, Leipzig, AEK Athens ndetse na Lens. Ni mu gihe Manchester United yo iri kumwe na Bayern Munich, Atletico Madrid, AS Roma, Sporting Club, Leipzig, Villarreal, Saba ndetse na Como yo mu Butaliyani. Ayo niyo y'imikino nabateguriye ndi Yves Bucyana. Arakoze cyane Yves Bucyana. Umuziki wa Dolly Parton wararenze kure imbibe z'ubumanuko bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, uronka abakunzi muri Afrika, aho maze igihe kirekire ukunzwe. Muri Kenya umuziki wo mu bwoko bwa country umaze imyaka 40 ukunzwe. Abaririmbye nka Dolly Parton, Jimmy Leaves, Charlie Pride na Kenny Rogers bakaba ari amazina amenyerewe mu bakunzi bo muziki bo mu runganwe rutandukanye. Abaririmbye bo muri Kenya nabo barawugize wabo bakawuha kanovera kabo. Umwe muri bo ni Waithera with Flower yahinduye mu runimi rw'Igikikuyu indirimbo ya Dolly yitwa Coat of Many Colors, akaba kandi akunze kuririmba indirimbo ziwe. None ni giki gituma indirimbo za Dolly zikora cyane ku mitima y'abanyakenya? Ni inkuru ya Prime Ndikumagenge. Igihe nariko ndakura nama numviriza iyo ndirimbo n'izindi nyinshi za Dolly Parton, by'ukuri nca ndayikunda cyane. Maze gukura rero hama gafata ingingo yo kugerageza mu muziki wa country, naciye mfata ingingo yo kwegereza iyo ndirimbo iwacu. Niho rero naca mfata ingingo yo kuyihindura mu rurimi rw'iwacu, hanyuma ndayiririmba mu buryo butangaje. Abantu bavyakiriye neza cyane. And since the passing, ngaho tubwire kuva Dolly Parton apfuye uri kumwibuka ute? You have been remembering. Since the passing of Dolly, I have been. Kuva Dolly apfuye nguma nsubira muri kahise kanje, nibuka aho navugije umuziki wiwe n'ivyo yakoze mu minsi yiwe ya nyuma. Been doing in her last days as well, and it has really. Ni igihe cambabaje cyane, nararengewe nguma nsubiramo nongera nsubiramo kwibuka Dolly Parton. Of Dolly Parton. What is it? Ariko se niki cyaba cyaratumye ukunda cyane umuziki we? Well, Dolly's personality for one, I truly love. Mu by'ukuri kimwe n'ukuntu Dolly yarateye, narabikunze cyane ndabimenyera. Gushika kuri uyu munsi ndashima cyane kamere yiwe uko ateye. Yari umuntu ameze neza wumva nk'umuvyeyi kuri je no ku bandi benshi. Aho simvuze impano yiwe, ubushobozi bwe budasanzwe mu kwandika indirimbo n'ibikorwa by'ubugwizatunga. Yari umugwizatunga n'umunyamuziki akomeye cyane. Muri make ndashima cyane buri kintu cyose kuri Dolly. And that song that you hanyuma hari indirimbo wahinduye mu rurimi rw'Igikuyu, Coat of Many Colors, ukayita agakoti k'amabara menshi. Ntekereza ko ari indirimbo abantu benshi hano bashobora kwisangamo. Ivuga ku buryo Dolly Parton yakuriye mu bukene, mu muryango harimo abana benshi, abana 12, utaruzi gusoma. Kagoti kamarangi birahuye cyane na Coat of Many Colors. Ni indirimbo benshi bashobora kwiyumvamwo naho bo batari abantu bakunda umuziki wa country. Iyo ndirimbo wasanga bayizi kandi bakambwira ko bari bamaze kuyumva, nca ndayifata kakarorero kandi ituma batari bake kumurabirako. Kandi ni inkuru y'ukuri kuvyerekeye Dolly. Yakuriye ahantu hababaye cyane, ariko mu nyuma abumwe mu vyamamare bikomeye cyane mu muziki no mu bugwizatunga kw'isi. Ivyo rero ni ikintu kwigira ko cyane. Jewe rero kuririmba indirimbo ziwe mu rurimi rw'Igikuyu vyatumye abantu baha ikibanza ururimi rwanje mu gihugu no mu makungu. Mutwihanganire yari inkuru ya Anso yo mu rurimi rw'icongereza, si inkuru ya Prime Ndikumagenge. Ubu n'umwanya w'ikiganiro baza muganga. Mwiriweho neza. Ambori pulmonaire ni uburwayi buterwa no kuzana utubumbe tuzibye imiyoboro y'amaraso. Ni uburwayi kenshi buza bwihuse, gusa ngo iyo umuntu yihutiye kujya kwa muganga ashobora gufashwa. Ni mu gice cya kabiri kuri iki kiganiro na muganga Jean Pierre Sibomana mu bitaro by'Umwami Faisal.
iyi ndwara ikira ku imiti irahari, hari ubwoko bwinshi bw'imiti, ariko niba tuyibonye ya maraso yavuze atari menshi cyane, kuko hari ikivure cy'amaraso kiba kinini kigafunga neza ku buryo nta maraso na makeya ashobora gutambuka ngo ave iburyo azagere mu bihaha cyangwa akomeze ibumoso. Icyo gihe iyo kivure cyabaye kinini, ingaruka zo gupfa ziriyongera. So ni ukuvuga ko rero ubimenye byiza kureba kwa muganga hakiri kare, ni indwara ivurwa igakira. Umuntu wayikize nta ngaruka ishaka kumutera? Yego, igira ingaruka, kuko numva ngo biterwa n'igihe bimaranye nuko yanganaga n'igihe wafatiye imiti. Nuvuga ko hariho abakira rwose bakaba barakize neza gitari nini, ariko iyo amaze wenda nagusobanurira nakwiye ko umutima w'iburyo wohereza amaraso ijyana mu bihaha. Nuvuga ngo iyo umutima ukora cyane w'iburyo, kubera ko ugomba kohereza amaraso ace kuri cya kibumba, nuvuga ko umutima urakira ukananirwa, ukazagera iyo bita insuffisance cardiaque iri droite, umutima w'iburyo ukananirwa. Iyo niyo ngaruka mbere na mbere igiraho. Ikindi hari icyo bita hypertension pulmonaire, ukuvuga ngo imbaraga umutima w'iburyo ukoresha kugira ngo usunike amaraso akomeze mu bihaha, izo mbaraga ziriyongera cyane, noneho bikazatuma umutima unanirwa. Ni ikintu gikomeye cyane gikunda kuba ku bantu bayize amboli pulmonaire bagatinda kwivuza. Ikindi niba wenda yamburi cya kivunge cy'amaraso cyaturutse mu maguru, iyo mitsina ishobora kubyimba, ukazasanga umuntu yabyimbye amaguru, ushobora gusanga isenda yabyimbye umwijima, ushobora gusanga isenda ahorana isereri, ushobora gusanga ahorana umunaniro w'akarande ndetse ukomeye cyane. Ibyo byose ni risike iyo twakwita amboli. Ikindi mu bihaha buryo umuntu ashaka kugira amazi kubera ko igihaha cyangiritse. Ngo niba amaraso yagomba kwinjira mu bihaha, aho ntahinjire, aho yagomba kujya harangirika, bikaba kwangirika ibihaha n'ubundi, bikaba watuma ugira amazi mu bihaha. Ibyo byose ni ingaruka ushobora kugira kubera amboli pulmonaire. Hari inama mushobora kugira abantu kuri ubu burwayi? Icyo nagiraho inama, igihe wumvise ibimenyetso nakubwiye hejuru, ihutire kujya kwa muganga. Mu buzima busanzwe reka twirinde imirire mibi, imirire y'ibintu bitujyana mu nganda. Aho bishoboka twitegurire ifunguro ryo mu rugo rwose. Ibyo bintu bituruka mu nganda, ndabwo nk'urugero ya mavuta yenda basiga ku migati, biraryoha, tuvuge wenda twa tuntu turya mu gitondo tw'amasereyari, ariko no kuvuga ngo ibi byose utiteguriye wagiye kugura biba bifite ingaruka kuri we, ko byongera inflammation, ikaba ari risque yo kugira obesite, kubyibuha, ya hypertension, ku indwara z'umutima. Ibyo byose bishobora kongerera risque yo kuba wagira amboli pulmonaire. Ikindi mu minywere nabyo ni ngombwa, byose byinshi bifite ingaruka. Tuvuge biranari wenda nibi bitumwa by'inzoga barimo guca mu iminsi, hari ibintu bongeramo burya, biriya bongeramo rero niba byakoreye mu nganda, kandi bifite risque yo kodera inflammation mu mubiri wawe. Ya inflammation niyo ituma plaquettes zitangira kuba zafatana. Aho rero mu nama gerageza kwitegurira ifunguro ryawe, gerageza kudahora wicaye, gerageza gukora exercise. Numva ari cyo umuntu yagiraho inama abantu. Na biriya binyobwa byo mu nganda by'imitobe nabyo byabitera? Nyine ibintu byose bikorwa mu nganda, hari utundi tuntu njya bongeramo kugira ngo bibashe gukora, ariko utwo tuntu ntabwo twavuga ko dufite umutekano 100% ku mubiri wawe. Ni nayo mpamvu wenda ubona abantu bagenda babyuha muri iyi minsi, nyako byaba imwe mu ngaruka y'imibereho y'uyu munsi. Ariko nagira ngo ni ikintu banza kigora abantu kwishyira ku murongo, nk'abaganga mwatugiriye ihe nama? Nkeka ko iyo umaze kubimenya mbere na mbere, iyo bitawe neza, akenshi iyo wamenye ingaruka n'icyo bishobora kugutwara urabikora. Ariko tuvuga wenda niba ukora ahantu nta yindi mahirwe ufite, ugomba kurya ibyo biryo ku mugani, wabaho ute, imenye ko ugomba gukora imyitozo nabura, imenye ko ibyo bintu atari byo bigomba guhoraho buri gihe by'imirire, ubyibuke. Si uvuga ngo wenda umuntu ntaguha uwo mutobe wo gukorerwa mu nganda ngo wihorere, ngo kubera ko uteye oya, ariko ntubi bintu byohoraho buri gihe, kuko ugomba kubitekereza ko atari ngombwa ko byaba ari byiza rwose. Ni ukuvuga ngo imyitozo ya buri munsi, imirire myiza, no kumenya muri wowe ko ibyo urya ari byo bikugira. Icyo gihe ubimenye, ntabwo mu by'ukuri wakwitwara nk'utabizi. Muganga Jean Pierre Sibomana watubwiraga ku burwayi bwa amboli pulmonaire butera kuziba kw'imiyoboro y'amaraso. Ni naha rero dusoreje, twibutse ko twashyira ibibazo byanyu ikiganiro gasanduku amabaruwa 2790. Mushobora no kohereza ubutumwa kuri email ya bazamuganga@gmail.com. Muraraharyana.
Ikiganiro baza muganga nico kitugejeje ku mpera ya makuru yacu mubandanye mudukurikira ku mbuga zacu za Facebook, X hamwe na YouTube. Aya makuru yarahagarariwe nane Marini we mwiza mu buhinga bw'ivyuma yari Davis Mwasaro Chansara Bimana nk'abandi abashimiye ndabipfuriza kuroranirwa aho muherereye.